je novuga yuko banyihanganire dufise umukuru w'igihugu w'imbonerakure je banyihanganire vraiment je president ndamwise imbonerakure dufise umukuru w'igihugu w'imbonerakure so uzorabe abantu yashimiye le premier mai n'aba jeune bari busy n'imigambi y'aba jeune kwera son excellence yaramaze kona yuko hari abatama bamwe badashaka kubona iyi sirikiraje batashaka kubona ibintu aho biri niyo biri kubera niyo mpamvu na president ariko aremveza cyane mu bajene ari umuntu azambwiye ngo badede ababita ngo badede ngo bakamuburo rero ngo naka nabwe abo naka nabo mimi ni mie jewe nivyanjeje mu pop histoire je nivyanje mvise uko ndabikora twagarutse kuri rya muhungu yahawe amahera ngo yice umu president miliyoni 5 z'amadolari mahani menshi no resist imbere mugabo uca wumva ko uwo muntu niyo ejo wowe ubona mugisha ariko baye kwivyo wamutunye bitakonze wovuga ati ndimbwanisha umuntu ndakeneye nze ugora gatike nigira Kigali je ne muri weekend nkende kuzoposha mu giporoso wallahi ego sha kubya bantu b'i Kigali iyi weekend Bon Marley Bon Marley nzogenda ku Bon Marley mu giporoso urahazi wapi bahita muri koridoro reka kumwivugishirize boss ni sawa Barama umeze neza bana agenda ndashima kabisa Naiko ndamubaza minyoni ati ko shaka itike yo kuja Kigali ukeneye kugenda cyane ukiro tambwiye go oya jenge watevye kumbwiye je namubwiye ati ko ava nzana ngaho nkeneye ukatisha itike yo kuja Kigali ubu kuja Kigali nanga Yes abakunzi ba Shine TV reka ndabikaze ngenda bashimwe mugabo bose mukomeje kudukurikira wabira no mu gihugu cacu ciza c'u Burundi waburi muri diaspora ndakubwira ngo big up son and don't give up yes igihe cyose yendi ngaho ndakubwira ngo ntucike intege gucika intege ni ntambwe imwe isubiza umuntu bigatuma afata ivyemezo bitari vyiza kandi byose bijana mu bukene umugani w'ikirundi uvuga ngo umukene na nyina aramwanka hari umwigisha yatwigisha icongereza yaratubwiye ati ngo abati Okay, Jendi Simbizi asema vumba umusi ndi kuri Shine way. Never give up. Never give up. Ni nukuri yitwa Nyabusorongo yatwigisha Uganda. Ndashaka ko bampagarikira televiziyo. Iyo baje oya byumvikanye we. Ntivyo microphone ngasi na urayimyuka. Turashobora kuyimyutinga nta kibazo. Yavuga uko urumva genre haba haje baje kwirukana aba Minerval. By the way ejo bazanye agapapuro ko umwana akorera Minerval bakaduha ejo nyene kandi umwana ari ha Minerval ejo nyene bisigura ngo bakabahaye ngira ngo maybe babonye ko baduhaye ega ujya ngo avant d'abord agapapuro kanditswe le 29 avril umwana yari kaduha le 5 ko umva ingorane je n'ubusindi umwana wanje ngo ari hangahe oya kubera Muragenda namba nari shangahe navyo nzi ngenda cyo simake umwana wahiga kwishuri gize batazonagira ngo kandi nabonye ngo yabaye wa mbere abo wa mbere ariko mbe umuntu atawa mbere mwakoranye nini niba kabaka mbere akobwa kanje kandi jabana banje bose baba mbere reka tangura kubwira ubwenge bwo mu buzima busanzwe je challenge ngira ku mwana ndaba ikibanza yaronse ku ishuri Nomenya ati umwana ni gwanya cyangwa se gwanje DNA biroroshe ndamupimira ku ishuri agiye ku ishuri ntabo wa mbere ndagobaza ati mbwira se uyo mwana premier wa mbere na se abo wa mbere ko no kwiyemera muta se aciga jare nk'ikiri serious n'amashuri nabo wa mbere mbwa mu nyuma agiye kuja mu bindi nazi n'ibyo ari byo Yes, ni Simbizi wase mavumba
patriote nemera kandi vraiment ari valide. Wabonye ujya mu sirikare wa Traoré bamuhaye amahera namba ari 5 millions. 5 millions kugira agambanire igihugu. Agambanire. Nanje narakubwiye yuko ari abamesha bandonde ngo ngambanire igihugu ndanga. Ni kujya bo ari abantu benshi bagira imvugo genre zo guca umuntu intege. Ari nk'abantu bambwira ashaka kumbwira ati ngo urabona hari abantu igihugu cahaye ibi nibi boko kwatanana kimwe ariko baravuga uko uri kuravuga je simaruri vy'igihugu kimwe ahubwo je ndabi by'igihugu ndagiye aravuga none Gasimbi wewe wigize rero yuko ikibi kuko n'abaterera n'abagihereza mu guhungabanya igihugu baragiha hari abantu bicara bagahungabanya bakavuga amajambo atagira umutwe n'amaguru kugira nyine abantu babura amahoro ari abantu burya ari umuntu usanga par exemple ahari kugira ngo abuze amahoro abantu hari umuntu usanga yaragiye dufatira agenda nk'ahantu arakina idiri nk'abantu bagurisha inkoho yego cyangwa ngasanga arakina idiri n'abantu bagurisha ibi bikoresho byo gustabila hariho ivyo kudefanda yego n'ivyo kugwanya imigumuko kugira iki none nk'amalacrimogene igikoresho kandi kirafise abantu babikora umva lacrimogene ata ahantu habaye imigumuko lacrimogene ntizopfa isohotse hari ibindi ibintu nyene byinshi usanga bakoreye nka bya birangi basuka mu bantu mu manifesta canke bijya vyose ni ibintu bakoresha kugira babagire basubize ordre bagarukane ordre rero abantu bavuga bati none ga bro jewe atijewe n'ukuruka Imana jari umuja mafisi no mizigo kije gihugu naco kiratekanye tigi kiratekanye reka je mpambane ku buryo abantu bagumuka kugira ntanga impa kandi ugasanga umuhare muri guverinoma yego gusa afite influence muri guverinoma yego ni biro ndakubwira yuko ari abantu ambwira ati none Gasimbi hari abantu baba bari muri guverinoma bifite izindi nyungu zabo bariho nk'abacangero abyo gasanga abo bantu gukunda igihugu n'ubuse kuba igihugu ntuzuharure wewe ico kiguha wewe gihe kwanza abyo ugihaye maximum nyene ukacitangira ukagihereza ibishoboka byose naco kiraguha of course kiraguha rero hari abantu rero usanga rero kibagomba kiba no mu nzira mbi ari nabumba akavuga ati okay reka turabe ingene twigisha ibi abantu tubafrise abantu bagumuke hama bamaze kugumuka rero twikorera idawo hama tugenda hariya mu bushikiranganje tubasigurire ko d'abord ana nk'ubu ubu leta ikoresha bita budget programme bisigura yuko ikintu kitigeze gitegekanywa nikiba kiri mafaranga leta ikoresha umva yuko bigoye kugira mugabo habaye iyo urgence sikuvuga turabona ukuntu banaracuraba rero mugure tugure ugasanga umujama afise ama commission yiyo urumva ugasanga bamwe babaye aba commissionnaire urumva ivyo rero bibaho Bavyo mumva nkuya bari umukozi wa leta kandi agashyira yongera agapambana kugira aje leta kumva aca clear ikavuye akagumura abantu bavyo ugasanga ni musha zo kugumuka ni wazitanga yego bantu bakaja mwibarabara bakagira ibiki we target ya company bavuga ni kora malacrimogene yego leta ikigura cyama mu nyuma urasikana urumva ni mitwe niyo mpamvu rero twebwe niduhitamo gutanga ivyo jewe mpitamwo gutanga message kubera ibintu byose ni jambo commandment jambo ibintu byose ni jambo rero aho mbangeza ndatanga message tuma abantu babatranquille abantu batekana abantu bamenye ukuri n'ubuso tudiko ndakorera mu kubwiza abantu bamenye ukuri haro ukuri kwahishijwe kandi kuko abantu baba bagwana kuko ibi bintu byatanguye muri no myaka kubera ko abarundi byagenze kubera ko abarundi bumvikanye nk'ubu ejo neko ndakurikirana muri CN muri parlement bariko baratora abakomiseri bo muri CNDH rero ahantu nageze video nagiye kuiraba bageze ku mutipe ku muvyara wo mu Kayanza mu kumupresenta bavuga ati ngo n'umututsi ava mu Kayanza ngati harandi madi uyagiyemo menye yuko bategeza kumenya ubwoko bwawe rero hari abandi bantu baca
babihindura mu Burundi ngo amacakubiri ngo bikaba amacakubiri nyabaki naratangaye n'abatipe baraho muri 2015 bariko baragumuka hari umujama araho nabonye yanditse ari mu bagumutse 2015 banashaka yahunze 2015 aja kuri Twitter ngo biki ngo ibintu ngo by'abahutu ngo n'abatutsi ngo baguma bavuga mbwati mwene wacu wewe 2015 so ruhagumutse uriko uravuga ngo amasezerano yarushe none gacha ko amasezerano yarushe ko ari byahagazeko mwavuze yuko ngo amasezerano yarushe ngo yahonyanzwe none ubu nahari karashigwa mu ngiro muca urogi uje kandi kuyapinga donc umva Simbi hariho abantu nabonye banahumagaze igihe cyose iyo babonye opportunité canke iyo babonye vuba bashobora kwinjiriramwo ntaraba ntahagarira bwabo umuntu ahagararira ahubwo ashaka gutera akajagari wenye nico kintu ariko ravuga nuko rero umva ari abantu bo babona yuko akajagari baba bavyonza abantu bakabona yuko abantu badatema bagerageza kumanipira rero jem uko nabonye yuko abamanipira bahari ofete ari abantu bazi yuko barundi benshi atakintu bazi ibyo babwiye ibyo nyene babwiye ati tora yego ni yego tora oya hewe bagumaho ntibakenera kumenya ati kwereka mwiento rego kwereka mwiento rewe nivyo nama mvuga jewe igihe ibwirizwa shingiro barizana je natoye yego mugabo ego nayitoye ari uko mbanje gusoma texte yose kuva ku ntango gushika yagarukira hari n'umunye politike yigisha gutora we naraberetse impamvu kubera wenyene ubwizwa shingiro itamurekurira kwitoza nk'uwigenga byaoblige ko ashinga umugambwe kandi amaze gushinga umugambwe yaritoje bigenda neza nabyomba rero tuze dusoma amategeko icavuga urabyumva kubera amategeko yashinzwe n'abizi n'aba interpreter n'abizi rero namba kino gihugu tugikunda vy'ukuri ayo mashure twize ayo mashure bizi baze basoma ibintu uko vyanditse banabisigura ibintu ntibagombye guhengamika ibi hari abantu rero arabahinga mu guhengamika ugasanga yo wavuze ibi wagutahuje ibi cyangwa wewe agacagomba ivyanditswe nibi bya bintu nyene akabihinyanyura agaca gutahuza ibindi bitandukanye nabijya vyanditswe kuko igihe abarundi haba injyane z'amoko twebwe mu Burundi haraba injyane z'amoko turavyemanga izo njyane abari babijejwe baricaranye barayaga ingene ibintu bigomba kugenda ibintu barabihereza intumbero bifise n'ubu iyo ntumbero rero ni igituma tubayeho kubona tubayeho ubu ibintu byo tujana mu gusambura iyo ntumbero umva ko byabidusubije inyuma cyane rero jewe ntaco ndi sindi umukozi wa leta sindi nta nuwantumye ibintu nshobora kubibona nkabitahura nkaba mfise naho mvugira mu gihe ntikiri mu gihugu kindekurira amategeko yacu andekurira gushikiriza ibintu uko ndavyumva hari ahantu ushaka ko dutebaho nyene uravyumva amategeko y'igihugu hari abantu bazambwira jewe nta muntu numwe antegeka kuvuga ivyo mvuga jewe ndazi uburenganzira bwanje mengo ningingo ya 31 mu bwirizwa shinge irampereza umwidegembye wo gushikiriza iciyumviro kandi rero singombwa nshikiriza iciyumviro uko ugishaka jewe ndagishikiriza uko ndacyumva n'uburenganzira bw'iwanje kandi nkuko najewe sinigera ncira urubanza umuntu ashikiriza iciyumviro uko wavyumva kuko naburenganzira urabyumva ko n'uburenganzira bwiwe mugabo rero iyo je nshikiriza iciyumviro uko je ndacyumva nujuza kuncira urubanza uravyumva kubera je mba ndiko ndavuga ibyanditswe kandi mfise kubitahura uko jewe ndabibona ntuze kuncira urubanza ngo ndabibona kandi nta muntu numwe nigera ntegeka gutahura ibintu uko je ndabibona mugabo ubona yuko intumbero jewe nihaye yo gutahura ibintu uko je ndabibona ari yo mubera nziza je ntangora ukiraho hari ikintu uvuze ati je uko ndabibona kandi nibaza ko iyo umuntu amaze kuba kunzi igihugu canka akaba yumva ari fiya y'ibyo ariko aravuga twagarutse kuri rye muhungu yahawe amahera ngo yice umupresident $1,000 mahani menshi no resist imbere mugabo uca wumva ko uwo muntu niyo ejo wowe wonamugisha ariko baye ko ivyo wamutunye bitakonze wovuga ati ndimbwanisha umuntu vraiment wovuga ati ko biri koze
naho ndamwisha umuntu nisha umuntu nyamuntu udashobora kwiga ico kintu bumva muri wewe umuntu wabwaragiye anyway reka dushikana nashaka ko tugera wavuze ko ibintu bivuga ko byumva kandi turi mu gihugu cacu mugabo aho turi mu gihugu caho ugerageje kuraba amajambo president akunda kuvuga cyangwa gushikiriza bene gihugu arerekana ko umuntu afukamye mu nda ari umunyagihugu nyene akavuga ati abantu bafukamye mu nda abana bakanabadomagura urabona ko hari n'abayamahindagura bebe barabonye yavuze bose bamavuga nka bebe nurazi yuko ka saporo ariyo yagahagaritse burundu kandi ko ari ubwahinyanyura tubakaraba yuko ari ibyo cyangwa ibyo ubudeje bafashe no kuyikuraho mugisho nico uzikora ikibonye ikintu iriya Sanova hako gifuta ico kintu uvuga nibinji bijya rumva hajya urinzi ubona nka son excellence afata inyuma nuko imyidogo imaze kuba myinshi cyane wumva ari abantu barafata ingingo imwe zibiri abantu bakidoga bagasha bimenyera gace baguma bafata izo ngingo yo ndahanganye no nshaka duteba gatoya kuko iyo umukuru w'igihugu amaze kubavuga ati abantu like barisonse guteza imbere igihugu nabanyene bagifukamye mu nda bwo kuraba imvugo y'umukuru w'igihugu hamuka curaba ingene abarundi muri rusange kandi abo bose ukita indongozi cyangwa abantu bari hejuru ukabona nibo bafise uruhara runini kugira ngo cacu gitera imbere mugabo ntivyigere bikonda wo biha sense ya nk'umunyagihugu akunda igihugu ciwe nk'umunyagihugu akunda igihugu ciwe jewe ukuntu ivyo bintu ndabibona dufise umukuru w'igihugu mu visionnaire abora kure je novuga yuko banyihanganire dufise umukuru w'igihugu w'imbonerakure je banyihanganire vraiment je president ndamwise imbonerakure dufise umukuru w'igihugu w'imbonerakure so uzorabe abantu yashimiye le premier mai n'aba jeune bari busy n'imigambi y'aba jeune kwera son excellence yaramaze kona yuko hari abatama bamwe badashaka kubona iyi sirikiraje batashaka kubona ibintu aho biri niyo biri kubera niyo mpamvu na president ariko aremveza cyane mu ba jeune urabyumva so aba jeune bamwe hajya impamvu bafata nk'ugiye bebeni yaciye amukura par exemple ubu hariho declaration ya bamuhinduye nuko no musaba jeune bariko barafata ama risque manini bariko baragira ama innovation surtout bariko barakrea ibintu bitigeze kuba bihari kuko bari muri bishasha kuko dufise umukuru w'igihugu yatahuye ne hari n'umugani nkunda cyane ndana gukorera ko gose ujya mugani bakunda kuvuga ngo amase ya kera nagiye mu rutaro ujya mugani buryo usigura ibintu byinshi yaratabuye kera yuko ibyari bitunze abantu kera ibyagira abatunzi abantu kera uno musi byo bibagira abatunzi mego vraiment ico cyo ariho projet igeze gusigura y'ubworozi bw'imisiba abantu bakayitera kwindura imisiba uro musara ubworozi bw'amafi bana ari abantu batahura akamaro k'imisiba shutu nk'abantu boroye amafi boroye iki yako baragatahura urabyumva barabizi neza baraza akamaro k'imisiba urabyumva hariho secteur ziriko zigenda secteur ziriko zigenda ziba developer ni zishasha rero umuhini mushasha utera amabavu cyakirazwe utera amabavu nyene kubera ni bishasha ntavyo twari tumenyereye n'abajene rero harimo n'abajene benshi bagiye gufata ayo mariske baja ko investisa mu bintu bishasha kubera d'abord bisaba yuko umwanya d'abord ugira na societe giriki ishobore kuvyakira no kubitahura rero ajya ama speech umukuru w'igihugu ku muntu ayumva ubu bamwe baramaze kuba ba millionaire uno musara aba jeune duhura nkabona nk'imodoka ari karagiramo nkavuga ati wewe wari witahuye kare barabyumva hari aba jeune benshi ubu niyo mpamvu ubona neza yuko ahandi sûr et certain n'igihe azoshimira kandi abandi ndazi hala le 1er juillet ndazoshimira kandi aba jeune yego majesté n'aba jeune bitangira igihugu naha rero abo barongozi hari abarongozi bamwe
ubu turi muri novuga yuko ubu turi mu Burundi bushasha ni je umva bisaba yuko naho uri umurongozi peu importe imyaka ubu ufise buri mutama bisaba yuko mu mutwe ubu mujene ubone neza yuko ibihe turimwo ni bihe bishasha naha rero ugomvye kuguma mu mategeko ya kera mu bintu vya kera rimwe rimwe ugomba kugumiza abantu ugomba gutakariza abantu mwa ugasanga umuntu araje no munsi yazanye dossier yiwe produit yiwe urayizanye no munsi umusubiza inyuma urumva yatanze example yo mu jeune yazanye ngaha kugira muri BBN mu nyuma agiye muri Canada acaramuha certification iyo produit atavuga ati no rero hari abantu rero bakibaza yuko uburundi tukirimwo ari bwa Burundi bwa kera uno munsi na president yamatanga example avuga ati ari abantu benshi bariko basaba mise and disponibility ubuzi bwa leta bariko barabuhagarika bagenda gupambana kubera ko babona bati ubuzima ni vya bihe rero turimwo bishasha bisabe ko aba ama innovation menshi abana nkaha turi nka master nka yaruguruye afise studio vraiment kandi nziza urumva afise agence de communication ngayi pambana evenementiel kila kitunga barapambana ibi kera vyakora leta gusa niyo yakora ibi ama evenement yabara ya leta n'abaririmbyi baraba leta aho hambere diya za ama orchestre nationale ni baraba leta amasho yo kuja byari vya leta niyo yabitegura uravyumva rero ibi byagiye kuba ama secteur privé n'abantu bagiye baragira ama innovation bakavuga ati okay none dukora iki n'ibintu byose bizoguma ari vya leta meme n'abakameramana aho hambere bose baraba leta indirimbo za mbere bazi recordingira hariya kuri ministeri n'ubisugira hari uragenda ingorane ajya kuri departement baraba abanyigihugu naho rero tukeneye kumenya ibihe turimo tugeze mu vyahe bihe turashari muri vya bihe ama service yose ari leta yagomba kuyakora rero turindiriye yuko byose bibi vya leta turinde ko leta ibikora umva twese tuko turajya leta nimwe president yamavuga yuko atabazwiza atunga mu Burundi dufise ahubwo dufise abakomisiyoneri basanga bose arindire kudandariza ibiharage abishorere leta urumva arindiriye kuzopambana rondera isoko ry'impunzu n'ibiki byose ajya leta mwaje none abinjiriza leta nawo ni bangahe ni bande aba producer rero no muzi turakenerera abantu ba producer fete dufise aba consommateur abandi urumva rero aba producer rero naba ba jeune nambo no muzi dufise ikibazo cha exportation yuko ivyo tu exporta ari bikeya bisaba rero yuko aba jeune nyene biyumvira ibintu bishasha ba produise ku bwinshi hamwe turonka no musesekara dushora hanze ama devise aboneke bavyumva na rero ne jewe uko niko ama speech ya president yatahura kandi urumva uko niko ndabitahura nako ndanabisangiza n'abandi iyo president avuze ati ari nk'ijambo nabonye bariko barasharinga cyane ngo president ngo ntari kuri gukora business ngo c'est vrai ndanabyimanze president amategeko ntamwemerera gukora ibyashara kubera president afise intendance arafise byose mugabo bijya abivuga nk'umu leader abivuga nk'umuntu abakeneye kubereka akarorero nama ndabisigura kenshi nta president ari mu rudandaza nta president ari mu byashara president avuze ati ejo ninajya muri retraite agenda kwidandariza inkwavu nzoba ndi umugwiza atunga ariko arakubwira wewe urumva ni wewe ari karabwira uravyumva ni wewe bari karabwira urumva si urumva uko niko genda bitahura umva jewe nande turi kumwe abareka urumva ni urumva kera sinzi uzorabe no mu karere niga kuzobona umupresident ajya mu banyagihugu bakatemberana bakayaga bakicarana bagakorana ibikorwa rusange nigaki kenzo ubona umupresident ari kwakure mugabo ngaho rana president yimanukiye n'abanyagihugu hari usanga muri ari gafata akitembereranye naka mu banyagihugu hari n'igihe kiraho yigeze kugwa ku batipe baraho bibereye kuri plage Uzo urabe babibereye kuri Van Beach ara bari biposhe mu gatondo tunazi ngo n'umudada yitwa Keti bara president haje ko baramuza baga ati ivyo handi nibibaho oya nibibaho deja nibibaho ico gera tembereye aragenda yariko rubaka stade ari toto moya yego yarafise nga security nk'abantu babiri urumva ari itemberera kimya arigira akage ivyo nibibaho bisigura iki
ariyegereza abanyagihugu akamenya ibibazo abatwara bafise urabyumva ibibazo rero yagiye gusanga solution ihari nuko tujya ku kivi tugakora wowe rero ntavuga ati genda mu acavuga ati murabo umva wewe abagone abereka karorero ni example urabyumva kuko hari umuntu avuga ati none na president arorora ibi arorora inka arorora ingurube ararima aragira iki bijya n'ibintu agira kugira yereke example kuno muri de niwe ari hejuru ararima urumva ego n'umutegetsi harimo gutegeka n'umutegetsi akugera ka umurongozi urabyumva uwo dufise ahitamwe kuba umurongozi cyane gusumba kuba umutegetsi cyane uwo ni president dufise urumva umva umurongozi rero agaca mu umurongozi mwiza nawe abera akarorero abatwara none dufatire akarero kurinde yo kwicara hajya agateka abwira ati bana guhera ubu nimugira uko mugaho wese uko ibintu abanza kwanza gupima akabona yuko bikunda wenyine akafata iyo risk akavuga ati nk'ubwo hari ahantu nabonye hagano atera amatomate ukuntu karatwereka hari ibintu nigeze kuraba video nkabona ubuhinga bwo kurima muci bakageranya amazi agira by'amafuhaje bagashira amatanki y'amazi bakagira iki hari abantu ngaba bakeneye amaso batanavyiyumvira ivyo ko binakunda mugabo akavuga ati fesa nivyo nta kiba president de la republique nta kibazo cy'ivyasharakene nta kibazo cy'amafaranga afise kubera twese ngahe byo dukora tumukorera kugira tutunganirire so rero uravye rero nk'umurindi abandi bapeti bo batahuye kare zya speech ndazi nko mu myaka nk'ibiri tuba dufise abajene benshi b'amiliyarderi of course nanje ndimwo nowe paejera gutamu je paeje ndikunda isatira sha mugabo si ngombwa si makiguhe urafise nayo kuba wikorera ibyawe ugatera imbere mugabo waratawe ibintu mbere ujamwe urabyumva je nka je ndipambane ndagenda kugira ikintu je nka je par exemple hariho kugira nje muri pae musanze hajya paeje ujayo uvuga uti ndafise mu projet mugabo nta mutaye mfise urabyumva mugabo ari gihe ubu ukora utuntu uvuga uti ndashobora guhera hana hama iyo chance yo kuja muri paeje ukayirekera uwundi si ngombwa tuje muri paeje urufete gusa gutahura speech umukuru w'igihugu ukahita ibi agomba kutubwira bisigura iki bitugamije bitujana ukiraho nyene simba je ndashaka ko like iyo tuvuze ibintu byo gukora byinshi abantu nubwo batokumva paeje cyangwa baturangamana na paeje mugabo hari ikindi kintu muhanda bari aba boss bafite ama produits urabanza kubibona twebwe reka nshinge ntahe gatoya cyenda nabigira ko tubivuge ko twese hano bafite ama produits mugabo bakavuga bati bakarona ko Simbizi ariko arakora cyane ntibimvire kumuhamagara kugira ngo iyo wa produit yabo bayimenyekanishe c'est un exemple ntanze kwesho kintu cy'abaduhubuzi bwo ni benshi hari umujama atwara abantu Dubai yaraduhaye akazi uno muzi biro yewe ngo yugarije inyungiza kwande no kwande iwe izi wacu ni wiwe kuko ngo yaduhaye akazi cyane ni iwe urumva ngo cyane ni iwe urumva impamvu ndakwiye ko cyane ari iwe uramusaba boss uragenda kumubwira ati bimeze ukuntu ino produit yawe zana dukorane nuguruka imana mwe twara abapostinze vraiment yego ndazi neza ko amapere mwana tugura ko nakaji na burya karakunzwe ubwenge ndabufise bana mugabo kajina so tumaze gupostinga hari abantu nu bataratahura nimwe nakubwira yuko bakiri mu bya kera 6 kugera kuri 6 cyari gihamana uno muzi azogera igihe bigorana urabyumva hari ibihugu bimwe natembereyemo nga muri East Africa na restaurant igomba kufisa umukokayi hano dufise ibyishazi ibishimbo umukokayi kugira uhamagara abantu bazi urabyumva so Novuga yuko ibihe turiko turajamwo ifu yuko abantu baza baratahura neza basubuzi bwaragwiriye urumva urumva hari abantu
badatahura communication badatahura publicity of course benshi rero bace baza umuntu inzara imuzanye aje oya inyungu ibakuri none ubu ujya wa agence dufate ijya agence muri ko murakorana azoshinga intahe bazi ijya agence muri ko murakorana yego mwege mwumvise contrat déterminé uzotugirira branding kuva muri kino giye gushika kino gihe nk'ukwezi par exemple urumva abantu bose d'abord aciyagira imana agasanga ijya agence itanga ama service ameze neza ego vraiment urumva neza yuko bajya abantu baza muri agence bagaprofita ajya ama service yo muri agence none numva yuko baca baguma muri agence wowe urumva ibyo ukumva wowe mubandanaye je ngene bimeze ufite ico nashaka kuvuga ni giki twebwe natwe turi abana ntidupatana nk'abana nico gituma namwe mvuga ati ego aba boss barahari mugabo ni batume baduhana natwe akakazi nivyo rero nuko rero ufite n'ibintu ndakubwira batahura neza ko umuboss aguhaye deal ikintu cya mbere nabona inyungu ziwe ntabone nkuko mengo ni inzara ibikuzanye of course niyo mpamvu rero uzobona no musa baririmbyi benshi cyangwa abaki benshi usanga barakora ibintu ngasa ntibaronka amadiri kubera ikintu batahura uburemere bwawe ntibatahura ko umuntu ashobora gukundishiriza ikintu cyangwa akakwanki je kwankisha ikintu umuntu je ntabyo nkora mu mugabo bwo bashya tuba tubufise kunukisha cyari umuntu ari nk'umuntu yambwiye ati ari umuntu yigeze kunyihendako cyangwa mba ni intumbero yo kumunuka kandi je umuntu ndamunukije aranuka bien sana kabisa narabibonye muta bacha musabira ikigo je ndamaze ayige kera nigeze kujya mu bifu ari kera ariko nigeze kujya mu bifu n'umudadara umpeti taranuka kuyo yuriye no muri bisi bacha bururuka Bravo, so muyacha baza kusaba ikigogo ndo hivyo ili pouvoir n'ubasha tuba dufise kunukisha kumotesha nico bita mu influence twe turanukisha cyangwa tukamotesha rero ufise rero nka company umva ko byoroshe kuyimotesha ofete nico gituma niko ndabwira abantu bavuga bati nta mafaranga harabo amafaranga arahari ahubwo business yawe ninda yize ko twebwe tuhari kugira ngo like tumenyekanishe business yawe nazo tukaba nawe ukaba hari produits zawe ntiziko zirasohoka kubera nta bantu bazizi nujya muje matwara abantu i Dubai gusa atwara bonye cyane i Dubai kandi afite na agence de voyage ndakeneye nze ugura agatike nigira i Kigali je ne muri weekend nkende kuzoposha mu giporoso wallahi ego sha c'est vrai bantu b'i Kigali i weekend Bon Marley Bomare nzogenda ku bomare mu giporoso urahazi wapi bahita muri koridoro abariyo abantu bagira kumansura bavyita gute ni kumansura abakobwa bamansura ndabibonye muri filime yabo kumansura amansuzi nzogenda kuraba amansuzi zo mu giporoso okay itike y'Ikigali nangahe sindabimenya bro ntabyo birahinduka bivana n'igihe irondere burayimbungikira nzogenda Kigali bukingira bareka telefonero boss ongeye bareka mu telefone ma ati Simbizi akeneye itike yo kujya ubona gute tu mu telefone tukamubwira ati Simbizi akeneye kugenda Kigali itike nanga reka tuba ya agence yitwa gute kandi Holy Travel rero ngomba nifatire voyage na Holy Travel agency reka tu mu telefone twako bikunda d'abord ivyo abantu bareke ko nico mokera KGL okay mana tugira amashana allo umeze neza salama turi mu kiganiro na Simbizi ni sawa Ani mu kiganiro na Simbizi Holy Travel n'umuyifu bana niyo twari ko turavuga ubundi niyo twari dufite reka ndakumwivugishirize boss ni sawa salama umeze neza bana agenda ndashima kabisa nayiko ndamubaza minyoni ati ko shaka itike yo kujya i Kigali ukeneye kugenda cyane ukira utambwiye go
oya je uba watevye kumbwira je namubwiye ati ko ava nzana ngaho nkeneye ukatisha itike yo kujya i Kigali ubu kujya i Kigali nangahe Kigali ubu nyene naca ndakurabe itariki yajya nkeneye kwa umunsi wa Bob Marley je uzobe ndi Kigali ano bita mu Giporoso kandi ni hafi y'Ikanombe ni juste ni hafi ya aeroport i Kigali ni hafi ryari ushaka kujayo muri none numva ko ari no weekend ni no weekend okay vendredi vendredi canke samedi ni higenda indege igenda samedi baba babizi okay we rero rodisi je nkene nzogende nguri itike nguriye muri Holy Travel Kigali travel ni asa aho ni sawa abo wakora promote none ntihumva none we nawe uri mu promote none burya umuntu Jean ya 50% acha ndi 50% iba ikindi kibazo mfise urabona ukuntu twe tuzatugira iyo dukatishije amatike kuri za volcano za memento hari ukuntu ufise amanota menshi bacha baguhereza bonus burya muri Holy Travel ama bonus y'abakiriya bari permanent arahari cyane gose abahari uko ugenda kenshi niho ugwiza amahirwe yo kuronka itike yaguze ageze ku itike ya kangahe acaronka itike yaguze Kofi bishobora ya muri Dubai ntazi by'abagiyemwo ndamute muri Holy Travel ari n'igihe wasanga ari zitana amanota atandukanye bivanye na itinerere hari n'ushika kuri zitana akaja voyage kuri gusa umva biri automatique ni system muramuhereza code turamuha code turamuha registra tukamuha code uri nta n'indi agence iba okay hama kumvuga gose urumva ni Dubai nyene byose abantu murabayonderera amajob ego ibyo mba ndimwo mu kazi kose gufasha bene gihugu baje gusatira baje kurondera idevise mu igane hatagamende every bikenewe kandi nayo bayazanye ngaha abafisa bari arafasha cyane n'abagiye hanze urumva ntibabagiye gukorera amarundi hama uje ava ngaho bimeze gute genre nimwe mu muronderera akazi byose ego tumereka ubuzi buhari twavuganye n'abakoresha tukabereka ubuzi buhari n'ubu ibisabwa ama-requirements n'aya amafaranga bigutwara ya permis de travail na visa n'itike y'indege baraya total muzohembwa ya aho nkavina afise kontra byose ashitse kuri ayo pashe yakigwa n'umukoresha ashikira mu kazi avina afise kontra direct hama wewe akuriha ryari Jean dufate kurumva nawe urumva bisaba yuko nawe uronka ivyunguka Jean akuriha imbere canke yakuriha ari uko uramufactura twebwe arihara muwate y'ayo mahera hama viza isohotse akaca ariha yasigaye tumuha itike y'indege niyo procedure hama bishitse bishitse naho bizikaba refuze ivyo ntibirabaho muga bishitse twoca turamusubiza naho ntibirigera biha kandi mumaze kurungika abantu benshi cane igitabo kiri mu kuzo bo turabashira muri base dodo abagiye bose umuntu aguma abasatirira n'ahandi haho vyokunda mbwa wihashari Dubai ubu haracari Dubai okay ayandi makontrare yankuru do traitement hari igihe vyocamo umunsi mwageze umwaka uza ari umunsi mwageze muri Amerika naho muri Mende inyo nazoca guhinduka ati jewe ibintu byo kugira branding Bujumbura wapi ico kintu cyazotangura kugenda tuzoja tumubura oya ni bazoca tangura oya
Yara boss sawa turi mu kiganiro ivyo vyitike y'Ikigali ndaza kuza ngaho kabisa genda ikatishe jewe mesha ngo manje Kigali karibu ni wantu hambere nkeneye kugenda na Holy Travel yasa neza cyane sawa mukomere mwene wacu zana Iragao uragiye Kigali neza KJL ya urabona nk'aba boss aba baraduhaye mugabo n'umujene n'umujene ari marié none je si n'umujene none cyasaza ngo kwa ndi marié oya n'umujene none umujene bisigurika ari marié bisigurika aho kantu bagira uvuge ofete none je sindi umujene umva rero kubera mfise umugore sinenatahuye ubujene bwanje bucabuhe mwana dusajije gweri ndacarimwo muri yano mbere y'umukuru w'igihugu iva ko abajene tuje ariko kwiteza imbere ya urona nkuye akiturondera nagenda bwingenera iki je umuntu mukuru w'igihugu yavuze ati burya umuntu afukanye mu ndi gihugu n'umunyagihugu nyene n'uyu ariko abwira abantu mukwiye gukunda igihugu je gazimbende kubonye jewe none wakorera leta wanye twoshwana wewe mbuze wewe naguma ndagukunda kweri kubera renda bikubwira kubera ko wowe like nturi sumirinda nturi wa muntu nyene arahugira ngo genre aze yiyerekane neza hama bihere umva ngo ariko araca amanota ari umuntu azambwiye ngo badede ababita ngo badede ngo bakamuburo rero ngo naka nabwe abo naka nabo mimi ni mie jewe nivyanjeje mu pop histoire je nivyanje mvise uko ndabikora ibyo namba abandi babikora bafite izindi hangira nta bunyumba kumi ndiko ndarondera nta budezone ndiko ndarondera nta quartier ndiko ndarondera jewe gusa ikintu ngwanira nuko igihugu canje kiguma gitekanye haraje urugo igihugu kizwe n'ingo namaze kubisigura ndabona uko urugo hajyamba jewe hajya niho jenserukira umukuru w'igihugu burya umukuru w'igihugu je ndijisho ry'umukuru w'igihugu muhira mu rugo iwanje urabyumva urugo rwanje rutekanye nkagira influence n'ingo zose ziri mu rundi zigatekana ico gihugu cyose kigize iki gitekanye ndafise aho ntwara none sindi umukuru w'umuryango uze ndakoreka ikayi umukuru none sindi umukuru wanje umukuru n'ikayi uze ndayikwereke biranditse ko jewe ndi umukuru biranditse ko ndi umukuru wanje nta bundi bukuru nkeneye kuba narabaye umurundi honyene ibi vyonyene birakwiye urabyumva igikurikira ngira devoir civique yiwanje iyo nayo niyo gukunda igihugu no gukora ibishoboka byose sivyo nsimbataza ubumwe umutekano n'amahoro uravyumva iyo ni devoir nkinigeza kugira rero jewe mbona ati aba bagomba bacishe muri zino nzira mu guhungabanya igihugu ndaguha ukuri nkakwereka byahereye byajuku rero abantu namanda bivuga ati je suis responsable de ce que je dis mais je suis pas responsable de ce que tu comprends mvuzi ivyanje ukabitahura ukwawe ivyo birakuraba ni wewe n'ubwenge bwawe je kiba kiri important nuko mba navuze kandi mba namaze gushika icyumviro cyanje nuko nico rero nashaka kuvuga ko uburundi butegezwa ko umuntu twebwe nyine uyu mugabo ndibuka tumurondera twebwe nije ndamwirondeye se yandondeye uyu wi agence ndavuga ko nabonye umuntu w'umujene akora ibintu vyiza wampaye akazi namubwiye ko nyene nta nuko yanambajije ngo uva ngo imeze gute na gute na gute bo nyine yaciye amamagara kubera araza akamaro k'ibyo turiko turakora mugabo no munsi ubwiye muri agence yiwe iruzuye kandi no ngaho urumva hari undi muco dutanze ngaho kandi twebwe duhamagara tubwira tubaze rero je numva shaka ko like mwebwe dusubira tugasinye indi contrat why ukwezi kwarahetse kurahetse natwongere nanje mbeko urambwiye ko nanje uzonshiramo none warihe ndakubone urafatika imana ihuwa barira ahubwo urumva ngabo nacu tuzoguma dukorana uko nyene that's why mvuga ati like duca amaso dukunda igihugu dukorera igihugu yego abasuminda bagabanuke kuko wowe nimba uri umujene umwe ntugendere mu kagwi k'abantu ahubwo wera abantu je mfitiye ihangira ijyaho igihugu kiri hehe umukuru w'igihugu avuze iki umukuru niyakwereka itomata avuye kwimbura ntuvuge ngo abandi bakuru w'igihugu ngo bagendera muri ibi n'ibi ujye barikaga ahakarorero wewe ego nde kintu wavuze vraiment kudoshapa cyane cyane umukuru nikabigira kubera ko ashonje nikabigira kubera ko yafise inzara ahubwo yakwereka akarorero wewe ko nawe bishoboka bigakunda
bishobera ya Simbi kandi ndagushimiye cyane nawe ndagushimiye cyane kabisa ikiganiro ciza yego kiraza gufasha abantu barabaza kudutuka tutazira ico baduhora Karejina ko aravyigana twakoze ku mukubito ashavuga ngo ni ryambere mbonye commentaire nziza inaji nabyo baragatukuba Karejina baramutuka vyataye jo ntiwanantuka gose Jina nazi posting ndashava ngo ni ryambere mbonye ku commentaire nziza ndamubwira ntashi nasigaye banyita amazina menshi kwe ubwo ubwo buzina ndabukunda yesase niko amurigeze kuvuga ati ajya amatafari ajya amabuye mwantera niyo nubatsemwo niyo uruzitiro hari abantu batubwiye twe ari umudamu umwe yaduhamagaye umudamu w'umusenzi afite n'amafaranga avuga ati mwebwe ndiko ndabaraba mbona mufise vision muzogera kure tubige bituzi mu vyakire nk'ibintu bizobashikana kure that's why mvuga ati dukunde igihugu tugikorere ni cacu na ari ijambo ry'Imana rivuga ngo nta muntu azokwanka data na se na nyina ngo aze kunkunda jewe niba nk'igihugu cacu ntuzokunda Imana ntuzokunda abo hanze naho uzoburi he amaya zenzira ni monzi kudosha big up sana